Ku cicaro gikuru ca OPDAD na Fondation Bonne Action Mugiraneza, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Umukuru yakiriye umuserukizi mushasha w'igihugu c'Ubushinwa mu Burundi Zhao Jiangping. Mu rugo rugendo n'ikiganiro bagiranye bakaba bashimikiye ku bucuti no gushigikirana mu iterambere ry'igihugu nk'uko uwaserukiye igihugu c'Ubushinwa yabishikirije. Twagiranye ikiganiro c'ubucuti, twayaze ku migambi yo gukorera hamwe twamaze kurangura. Ariko umugambi nyamukuru nuko abapfasoni bafise uruhare runini mu iterambere. Ari naco gituma twiyafashe ingingo yo kwagura imigambi yacu yo gukorera hamwe kugira ngo dufashe kurangura no gukomeza umugambi w'amagara meza ku bana rugo n'abana. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yagize ico ashikiriza kuri ico kiyago bagiranye. Twashoboye kuvugana ibikorwa dusanzwe turangura mu mirimo ya misi yose, vyaba mu ishirahamwe ry'abakenyezi bubakanye n'abakuru b'ibihugu muri Afrika na cane cane ngaha mu Burundi, kandi twasanze abizi cyane kubera arabikurikirana kumbonesha kure. Vya bikorwa vya Fondation Bonne Action Mugiraneza dusanzwe turongoye, akaba twemereye ko tugiye kubandanya dukorana neza, na cane cane ko igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu c'Ubushinwa ko bisanzwe bikorana neza. Uwo muserukizi mushasha w'Ubushinwa mu gihugu c'u Burundi akaba yemeye kubandanya aca mu makanda y'uwo yasubiriye.